Sinzi rero ubuzima umazemo iminsi, sinzi intambara uri kuragwana nazo, sinzi ibihe kumbure bigumye uri kurahura nabyo, ugasanga kumbure wewe ubuhungiro bwawe ububona mu bana b'abantu, ububona mu bahambaye. Kumbure mu muryango wawe hariho ababa muri Amerika, hariho ababa mu za Buraya, hariho ababa muri za Australia n'ahandi, za kumbure mu bihugu bikomakomeye za Aziya n'ahandi, bafise amafaranga b'abakire batunze. Hanyuma wewe ukaba wumva umengo ibibazo byawe byose nibo wizigiye, nibo ushize ku mutima, ukaba ubona umengo nibo bazobikemura. Birashoboka none kumbure ku rundi ruhande naho ugasanga warabizeye, wabagize ubuhungiro ariko ntibyakunze. Birashoboka yuko bimaze iminsi bidacamwo kubera yuko abo wizeye, abo wagize ubuhungiro ari abana b'abantu. Ariko nzabona kukubwira ngo kugira uhoraho ubuhungiro niko gufise ikimazi kininiya cane kuruta kwizigira umwana w'umuntu. Muri ino minsi aho hanze hari ubutumwa ndavuga ngo bwankanisha abantu, ubabwira yuko umuntu atakigenda, umuntu ari umuntu ari barahemuka gusa, ari barahemana, ari bankunguka, umuntu ni ntigacika, umuntu n'inziga idahera, umuntu ni mubi. Wumva ugasanga n'ubutumwa bukwankisha abantu, bukwereka yuko abantu atari ikintu na kimwe bokumarira. Ariko mugabo sibwo butuma nkuzaniye ubutumwa buvuga ngo kubizigira nibyo birashoboka, kandi birashobora kuba byocamwo, kuko Imana iba yahisemo gukoresha abantu, kuko Imana mu kuguhezagira ikoresha abantu nyene, ica mu bantu, ntibikoroka bivuye mu kirere nk'abantu. Ariko mugabo nzabona kukubwira ngo abantu Imana idaciye, Imana itahabaye, Imana atari ibigizemo uruhara, umuntu we ubwiwe yonanigwa, yorambigwa canke ntiyogushirako n'umutima. Ariko kugira uhoraho ubuhungiro, igihe cyose ugize ibibazo ugahungira kuhoraho, akaba ari bugira ubuhungiro, kugira uhoraho ubuhungiro kuri n'ikimazi bene data, kuruta kwizigira abantu b'abantu, kuruta kwizigira abahambaye. Hari umuririmbyi yaririmbye avuga ngo kwizigira Imana bene data narabonye ntibitetereza, kwizigira Imana ntibimaramaza, kwizigira Imana biracamwo. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro, igitondo gishasha cy'uno munsi, nano majambo rero nari mfise. Ushobora kuba umaze iminsi wagize ubuhungiro abana b'abantu ariko bikaba byanse. Nagomba kukubwira ko ngaha mw'isi turabona ama-ambasade akomeye, nko ngaha mu gihugu cacu no mu bindi bihugu turazi ama-ambasade ingene asumbasumanya imbaraga. Turazi nk'uwohungira muri ambasade ya Amerika yoba afise ivyizigiro yuko umwasi wiwe adashobora gupfa kuza kumutora hovyo bamutwara uko yigombeye. Ariko mugabo kandi ngaha mw'isi twarabonye, twama tubona, kandi tuzokwama tubona abahungira ku bana b'abantu nkabo, abagira ubuhungiro abana b'abantu nkabo. Hanyuma babandi bagizwe ubuhungiro ahubwo akaba aribo bahindukira bakagutanga kuri babandi wita ngo n'abansi bawe. Bikwitwa kumengo wewe ufise uri kurahunga, mudahuza mutumvikana kuri bino, ukumva umengo uraronse ubuhungiro, ukaba wohungira canke hariya. Ariko babandi wagize ubuhungiro hakagera igihe bagahindukira, ahubwo akaba aribo bagutanga amaso mu yandi kuri babandi wita abansi bawe wahunze. Kuko ubuhungiro bwo mw'isi ni mw'isi nyene, ariko Imana uyigize ubuhungiro uzobona yuko kwizigira no kwigira ubuhungiro bidatetereza. Ni Imana itananirwa, abantu barahinduka ariko Imana ntihinduka. Ijambo ryo rimbwira ngo Yesu Kristo ko yararejo n'uyu munsi niko ari, kandi niko azokwamba, ibihe bitazoshira. Mbega nawe ntiwoba uruhijwe n'ivyo umaze iminsi ucamwo unigana nabyo?
ugasanga aho wizeye kuhaburonka inyishu hose biranse. Birashoboka yuko aho umaze iminsi uronderera atariho, birashoboka yuko aho umaze iminsi uhungiye atariho, birashoboka yuko ubuhungiro umazemo iminsi atari bwo buhungiro wari ukwiye guhungiramo. Wari ukwiye kugira uhoraho ubuhungiro kugira ngo bibone kugenda neza. None rero nzabona kukubwira ngo ukwiye kugira uhoraho ubuhungiro kuruta uko uhungira ku mwana w'umuntu. Kuko umuntu arananirwa, umuntu arahinduka, umuntu araguhinduka. Hariho ni muri ibyo avuga ngo umugabo yo guhinduka n'umugore akaguhinduka, nabo wabyaye mbere bakaguhinduka, ngo ariko Yesu wewe nahinduka yamara umwizigiro. None nano majambo kuvuga menshi siko kuyamara, kandi gushimika kwanje siko kutuma ubyumva ngo bino bintu byinjiye mu mutima wawe bibe bizima. Ariko ubushobozi buva ku Mana nibwo bubasha gufata no majambo bukayashiramwo imbaraga, maze akaba ari ubushobozi kandi akaba mazima mu mutima wawe, maze ukumva ari ukwiye kwizera. None rero Imana nyina amahoro ikugirire neza. Hanyuma rero ico Imana igomba yuko nimba umaze iminsi wizigiye abantu gusa, wishimiye abantu, ari buhereje ku mutima gusa, igomba yuko wikosora. Kuko birashoboka yuko icatumye ibyo urimwo, ibyo uri kuracamwo bidakunda, bidacamwo, ko ari kubera Imana wayikuye ku nganje, Imana wayikuye ku ntebe yayo y'ubumana mu bugingo bwawe, hanyuma ukimika umwana w'umuntu. Hanyuma Imana rero imaze kwimwa ijambo ku bibazo byawe, Imana igaca yirabira hirya ikarindira yuko uzosubira kwigira ubuhungiro. Kuko cage wawe urigira ubuhungiro byarakunze, mugabo ubonye rimwe kabiri gatatu bitaciyemwo, ushabibaza yuko Imana kumbure yahindutse, iby'Imana ari iby'Imana nyine bitagicamwo. Imana igomba yo kusubira kwishira ku kibanza cayikwiriye, cyuko atayindi Imana iri ihwanye nayo, cyuko atawundi muntu n'umwe yo kubera ubuhungiro kurutayo. Hanyuma nayo icisubira rero ikore ibimenyetso n'ibitangaza mu bugingo bwawe, maze ikubere inyishu muri byose na hose. Nano majambo rero n'abahigwe abantu bagira uhoraho ubuhungiro, kuko kugira uhoraho ubuhungiro kuzobarutira kwizigira abantu no kwizigira abahambaye. Kuko n'abahambaye babaho ariko baraheregwa kandi barahinduka, barananirwa. Hariho ibibazo badafitiye inyishu. Mbere umuririmbyi we yaririmbye avuga ngo abantu bashakira ibisubizo, bashakira inyishu mu bakomeye b'iyi si, ariko ngo mugabo nabo bifashe ku matama, nabo barajorewe, nabo hariho ibyo badafitiye inyishu. Acarangiza avuga ngo ariko Yesu wewe niwe abaruta. Imana yacu nihimbazwe. Rero Yesu araruta ubundi buhungiro bwose. Uhoraho niwe buhungiro buruta ubundi buhungiro bwose umaze iminsi uhungiyemwo. Kuko naho wabuhungiyemwo bya bibazo byagusanzeyo bigukubitirayo, bikugirira nabi hariya nyina. Ariko mugabo niwagira Yesu ubuhungiro, niwagira uhoraho ubuhungiro, ibyo bibazo ntibizogusanga indani muri bwa buhungiro aribwo uhoraho ngo biguhondagurireyo, ahubwo uhoraho azokubera ubuhungiro usumba ubundi buhungiro bwose. Dusenga Imana naho ubutaha mu kiganiro igitondo gishasha cy'ubutaha. Mwami Yesu, tugushimiye cyane ku bw'ano majambo twumvise. Turumvise ko kukugira ubuhungiro kuruta kwizigira abantu, kuruta kwizigira abakomeye, ko kukugira ubuhungiro ari cyo kintu cya mbere twari dukwiye kwitwararika. None umuntu wese yumvise ano majambo agasanga yari asigaye yishimiye akabahambaye abana b'abantu, kandi akaba abonye yuko kuva bizigiriye bitakunde bitaciye, mukaba yemeye kuvuga ngo Mana mbabarira, wiza kw'imbabazi, nifuza kwemerwa nawe, nifuza yuko ndakugira ubuhungiro, nawe umbere ubuhungiro. Umuntu n'umuguze kw'imbabazi umusubize mu ruhongore rw'abana bawe ukunda cyane, nawe ushishikare kumubera ubuhungiro ku munsi w'amagorwa n'ibyago n'ingorane n'intambara ariko aracamwo. Mu izina ryawe gera Kristo Yesu, no kusabye tubyize kugiye kubikora. Amen.